twamaze kubakira mwese muri kino kiganiro n'ikinyamakuru cy'imbere mu kiganiro twise ndabibona hanyuma kuri ino nshuro ya mbere twashakaye ko tuganira ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakenyezi tutabigenza tubundi imbere y'uko dutangwa na girasabe n'umwe wese muri mwe abanze yitondore mu majambo avunaguye kugira ngo abazobona kino kiganiro bashobore kumenya kubera ko umukenyezi rero duhera umugabo kandi ikiganiro kigana abakenyezi kubera nitwa Nicole Uwimana nkaba ngo ishyirahamwe ryitwa African Women in Action mu kirundi no kuvuga umukenyezi w'umunyafurika y'ubwiko umukenyezi w'umunyafurika bikorwa nitwa Kumana Jeannette nkaba ndongoye umukenyezi meya umukenyezi n'ishyirahamwe rw'igihugu kabisa amashami amakomeye yego abanamwe ni imamu mukuru Eric Alfan nkaba ndongoye ishyirahamwe ASNDH mu gifaransa ni Alliance des Imams du Corridor Nord pour le Développement Humanitaire kirundi ni umunani rw'imboneza zo mu karere k'iwabo baharanira iterambere ry'abenegihugu nkaba kandi nsanzwe icegera cy'urongoye ishyirahamwe mu Congereza Alliance Inclusive Muslim ni ukuvuga n'urunani rw'amashyirahamwe ya Islam yahuriyemo bose ku rwego rw'isi yego bandanye muri ruhande yawe nitwa Mutamale nkaba ndi umunyeshuri kuri Conseil Voilà, c'est très chaud. Déjà, protection, l'association du VIH des parents aux enfants. Jewe nitwa Ndumana Boniface nkaba ndongoye nkanaserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rirwanira agateka k'abagabo mu Burundi. agateka k'abagabo mu Burundi biraryoshe rwose abandi yawe baratwereka nitwa Uwineza Adelaide nkaba ndongoye ishyirahamwe rishyigikira amahoro ibishika amahoro muri zone Kamenge muri zone Kamenge urakoze rwose amanama nanjye nitwa Rubentwari Saidi ego nkaba mvuka mu Buyenzi pour le moment hariho association ndiko ndorganiza bureau iri kuri 25e avenue numéro 6 25e avenue association ikora mu biti ushambuka mu biti ok izotanga amanzenya amahema amasafuriya yo guteka imbabura tusa ego urakoze rwose ikiganiro kigana kwihweza no kuganira mu minota 57 ku bijyanye n'ingene uburenganzira bw'abakenyezi bumeze mu Burundi twagira tubanze tubabaze mwebwe umwe wese mu majambo kandi avunaguye abanze atubwire uko abona ibijyanye n'uburenganzira bw'abakenyezi mu Burundi mbega ubona bumaze bushikiriye intambwe ishemeye cyane bushikiye intambwe ishemeye kohera bima murakoze cyane jewe ngira ngo babanza kubivuga ntumbere aho ndi nk'umuyisilamu kuvuga ko bamaze gushika ku rugero rudashimishije nibaza ko atanaruvuye ngo baratagu ngira cyane ndende mu bisata byose wanashaka bigize igihugu ngira cyane ndende ku bapasoni ibisata bibiri ubona bon icyambere ni mu bijyanye n'indero abigeme baracyari hasi cyane rwose bari hasi cyane gute kandi iyo ugiye kuraba mu mashuri haba ngaho Bujumbura ugiye kuraba mu mashuri ya ruguru urabona ko abakobwa baja mu mashuri nibyo hageze muri kaminuza si benshi bari muri kaminuza ubwiranye n'abantu b'imisoro ibyo baja ku ishuri kandi ibyo wanashaka urumva sibyo ndiko ndavuga ku mvure ufatiye mu kirere biri mu kigo twebwe twakoze nibyo guhera mu gice cya mbere cy'amashuri ya fondamentale n'icya kabiri n'icya gatatu baraja ku ishuri
mugabo mu gice ca kane c'amashuri shingiro ibice 72 byose by'abigeme baca baheba amashuri. Aho urumva ingo ni nyinshi cyane zibituma. Ubwa mbere hari ukudatahura uko abavyeyi bo nyene ubwabo, hariho n'inyigisho kumbure z'abamenyesha amana niko umuntu yobivuga badatahura cyane cyane igituma umukobwa ategereza kuja kw'ishuri. Mugabo kandi hari n'ikindi kintu umuntu yofata imico kubera nko muryango w'Abisilamu mu Burundi aho nsanzwe ndi cyane rwose, hari ico twokwita ofisiyeswa kujya kumusanga abayisilamu bahurikiye ahantu hamwe mwajya amakati bita Swahili, usanga bibagora cyane ko ati naka yagiye kurongorwa afise abana ati naka yarose umuvakansi yavuye hanze ubu wagenda n'imodokari. Nivyo bintu hanini yari bibatuma baca baheba amashuri. Ikindi akandi karero ka kabiri ibyo wanashaka ntisagaseseshwa rumuri umuntu yogenekereza nko muri politiki. Abapfasoni benshi nibaza ko ni nk'ibice nk'ubusa n'ibice ubusa n'igice kimwe ku ijana basanzwe bari muri politiki. Hariho n'imvo nyamukuru yasukunuza ndazi ko wakumbwira ati nakandamuzi nagira mfatire ku ijambo n'imico y'umukuru w'igihugu yarashikirije aho yavuze ati mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka uravye ibice 30% barabishikana. Nibyo mu nzego zirongora zo hasi usanga bari hagati y'ibice 15 na 20, mugabo ugiye uraraba n'amategeko abakangurira kuja muri ibi bibanza byo kurongora haba hasi canke oya nibaza ko atari ukunuza burya iyo uraraba muri rusange nivyo twese turemeranya neza ko abapfasoni ari benshi cyane kandi mu Burundi buri ibice 52 n'abapfasoni, abagabo nabo ni ibice 48. Twebwe mbere iwacu ho birashika kure kubera abapfasoni ibice 58%, abagabo nabo 42. Muri mu muryango mu Bayisilamu abapfasoni nibo benshi cyane rwose 58% n'abapfasoni 42 nabo n'abagabo. Kuvuga ko abapfasoni cyane cyane je burambo barananyuga mu muryango w'Abisilamu niho hari ibice bike cyane kujana n'abapfasoni baja muri politiki. Aho usanga wanashaka n'abahari ahari naho usanga umuzi nk'umusitanteri ikibanza babiri bonyene umusitanteri w'imakamba na umusitanteri wo mu Gashoho mu gihugu cose ntagara n'umugabo uriko ndafatira urumva ko nta muntu wa guverineri n'ubusa abashikiranganje nta n'umwe ahari, urumva ko ibintu vyoroshe cyane rwose. Aho mu muryango w'Abisilamu mu Burundi aho niho nshatse kuvuga, mugabo urumva iyo tugere muri education n'ahantu usanga ariko vyategeza ariko bimeze usanzwe bipfuriye muri education mu ndero ahandi usanga bigenda nabi. Hanyuma n'ibisata byinshi cyane rwose mbere wanashaka reka tugerageze ngaho sinzi aho mbibona mutemeye jewe mfatiye fashe nka kera ndabona yuko ubunye hariho ibintu byinshi abagore basigaye bemerewe gukora, mugabo mbona yuko hasigaye ibintu byinshi bakibangira canke batabona yuko boshobora. Ariko nka wewe ikintu bakwangira gukora ni ikintu hari ibintu nk'ubunye abakobwa bakiri abana barashobora kubabwira ati ntukore ikinye canke ntugende gukina kubera ivyo bintu by'abahungu, guma mu nzu ukora ibi n'ibi. Hariho ibintu ukiri umwana bakubwira ati ntushobora kubikora kubera ibinya abahungu nibo babikora. Amategeko ubwayo nyine yubatse nta na hamwe abuza abakobwa cyangwa abagore gushikira urwego cyangwa oya amategeko ubunye baraduhaye amategeko baratwemerera ubunye hariyo abagore bakora ibintu badashobora gukora kera mu mategeko, mugabo nubwo mu mategeko byanditswe ntibigira babikurikiza cyane umwanya wose kubera birashobora kuba byanditswe mugabo bakavuga ati oyaha ntitubikurikize. jewe ari abantu batanguye gutanga ibintu byabo harimo ikintu gifatika kuko
ibyo twari mu myaka ya 20 iheze turi uyu munsi hariho byinshi abapfasoni bari kubikora ariko yasigura ko baruse byose haribyo undi muntu umenga muri byo ko haribyo batarashika ko bari bakeneye nk'ubu ico bavuze ni ico bavuze ni byose yembre abakozi ba siporo barajya muri siporo barajya mu nzego za mugabo jewe ikintu mvuga bavuze ni iki cyuko bavuga ngo batiza kuba 30% kuba cyangwa 30% niba hariho 90% bashoboye kuki babarimita kuri trans ni kimwe kuki babarimita babarimita cyangwa kugira ngo babanze bashireho ubugezo bategerezwa gukorera mugabo babatera intege bamaze kubatera intege bakumva biyumvamo ubwo bushobozi n'ubushaka buza muri izo nzego bashikira izo 70% mugabo nta tegeko ribabuza gushika 60%. ari nacyo cyane bigeranye naho batakunda kugera kukivuga kugira ngo kubana kuri kuvuga ko umukobwa w'iwabo atotora bega ukamenga iwabo niyazoja rero kuri umega sinabyumva neza kuki ushaka kumushyira yazoja kandi ari uwabo yazoja kugenda kuko atiza kugenda ubwabo n'umugazi bagenda ko ndatuze umugabo iwabo gazi bakati iwabo kandi wowe uri iwabo kuki wa mukobwa w'iwabo uri iwabo n'umukumenga rero iwabo ikibazo cyo gutorana mwebwe muti icyo kiratahaze yego kiracyari agahazi wakabiri ubibona gute abakenyezi uburenganzira bwabo Vrema aho ngeze amaso ubu ndabona ubu vyofuma naho bantaye 30% twe twasaba yuko hozwa 50 ko nco turi benshi kuko urabiravye no mu makartie usanga abana b'abakobwa ari benshi gusima abana b'abahungu kandi rero ubu bariga bakaja mu mashuri ugasanga n'abakobwa bamwe barabandanyiriza kaminuza kandi urababona bamwe n'abategetsi n'abashingamateka n'abakenguzamateka twe vrema biratunezereza mugabo twasaba yuko boduha 50% kuko nitwe turi benshi kugira n'ayo mategeko aturaba tuze tuyitorera ko abagabo bamwe badusumba igitigiri ni hahandi bacaguma badukinira ko ari birabo umukenyezi baca bahisha none muvuga yuko uburenganzira bw'umuryango canke aho bariho ingorane bijanye n'uburenganzira bw'abakenyezi ari kubera abagabo ari 70% rupapuro abakenyezi 30%. Umunsi bogira abakenyezi 60% baca bihinda yokunda nyene kuko amategeko tuyatora aturaba bafashishije nk'itegeko kuri abagabo badusumba ubwinshi baca bashaka kudukinga none nk'itegeko bamaze gutora cyiza abagore n'ijyana turana akaroro nk'itegeko ryo gutorana umva kuva 2005 turavuga ko abakenyezi bakeneye gutorana bakeneye gutorana yaragiye muri amashingamateka risubira inyuma bakaca bavuga ngo ni abakenyezi bo mu gisagara cya Bujumbura mugabo bakibagira yuko umukenyezi ari umuntu ahura n'ingorane nyinshi mu buzima ariwe hanini yari akwiye gushyigikirwa cyane gusumba n'uwo mwana w'umuhungu umukenyezi aratorana agatorana umukobwa agatorana kujya k'umuhungu ego kuko bose barangana imbere y'amategeko ko no kuvuka bavuka kumwe bakarerwa n'ababyeyi kumwe bagakorera umuryango kumwe icyo bituma rero twasaba yuko bose bungana imbere y'amategeko bitorana ubwo bageze kubaka ntibubaka ntacyo bitwaye ubu ushaka gufata ijambo ariko kubwanje bo bonyene barabizi neza yuko igihe bari imbere ya etat civil baradenonsa neza bakavuga yuko umushinga ntahe niwe serugo mu rugo urumva rero bariko basaba yuko bongana n'abashinga ntahe
nukuri ukungana tuko turavuga ukungana imbere y'amategeko y'amategeko imbere y'amategeko mugabo reka tugaruke gatoya kuri kino kibazo cyo gutora ndumva ariko aravuga cyo gutorana mu mategeko mu bisanzwe gutorana ku muhungu cyangwa ku mukobwa ni uburenganzira bwiwe hajya muri igihugu kenshi mu kugira cyubaka amategeko mbere kirabanza karaba sosiyete igifise ukuntu yubatse hama iyo sosiyete rero niyo izaza kubaha intumbero y'ukuntu baza gutumbereza amategeko kugira ashobore kugenda neza aha mu Burundi twebwe dusanzwe dufise iyo umuntu yokwita sosiyete patriarcale ni ukuvuga iki umugabo niwe ategerezwa gufata byose nuko hera kera wanashaka niwe atumbereza ukuntu urugo rutegereza kugenda nicyo gituma urugo ku sosiyete yubatse guhera ku ntwaro ya cami bitegereza kugenda uko mugabo siko bitegereza kuguma uko bigenda kose siko bitegereza kuguma kubera sosiyete ukuntu yari yubatse kera abantu ntibasenga mu gusenga bacisha kuri kiranga nuko baharaje barasenga Imana ariko baharaje amadini bagiye kuri Kristo haraza n'abayisilamu bose amadini yose yubakiye kuri ku bagabo yubakiye ku bagabo abayisilamu cyangwa abakirisitu uri kuravuga n'abakatolika twari turi ku ikibazo cyo gutorana mu bisanzwe nashaka ntange intumbero twebwe iwacu ukuntu bimeze umupfasoni aratorana n'umuhungu kandi aratorana mu bayisilamu kubera twe twisuka Korani kugira dushobore kubatumbereza ukuntu bategeze gutorana ariko mugabo naho nyene haracarimo agahaze kubera Korani yo nyene ukuntu yamanutse imyaka 23 hariho versiya ziraza ikubaho n'iyindi urumva rero abantu benshi mu gusigura ubu baca bakurikiza amaverse y'ubwa mbere mugabo kandi hari ayandi maverse yabaye apoje hariho nka verse ya nyuma niyo yamanutse ubwa nyuma aho Imana yatanga imiderogation speciale ko umugabo ategeza koronka ipara ingana n'iy'umugore n'umugore kandi akabona ipara ingana n'iy'umugabo iyo hageze gutorana umugabo urumva abantu bacakoresha verse y'ubwa mbere avuga ati umugabo ategereza gutora ini parti umugore nawe agatwara la moitié y'ibyo ategeza gukoresha uburongahe iwacu umuntu uzeya muri niyo iriko irakora cyane rwose mugabo mbega amategeko y'igihugu amategeko y'igihugu cy'u Burundi yoba yubakiye ku idini rya Islam ku buryo aca avuga ngo nayo gutorana ngo amaparangana hagati y'umukobwa n'umuhungu mu gihe tuzi amategeko y'igihugu afise ibyo atanga ubwa mbere amategeko y'igihugu cy'u Burundi aremerera abana bose kungana ku matungo umuryango warondeye mugabo ntibashobora kungana ku matungo ya basekuru na basekuruza kuko aho uburenganzira umukobwa kuja kubaka mu rundi rugo akagira pare asanze mu rugo ariyo umuhungu avuka mu rugo yatoranye bagaca banamwongera iyindi pare iwabo yitwa ikivi cy'igitemanyi igihe kimuherekeza bisigura yuko mu gihe yotorana iwabo umukobwa yavuka ariko cyane mu matungo ukuntu bimeze aho ukuntu bimeze umuntu niyo kwemera atorana habiri yoba aratorana habiri muri ico gihe rero atoranye habiri nukuvuga azoba akunze abo yasise muri ico gihe muzoba mutumye abakobwa bo mu miryango ikenye ntibazigera bongera kurongorwa ngo baje kubaka kubera ko umuhungu azoba avuga ati nanje ndiko ndashaka ibyo azotorana muhiri wawe kugira azoca bizana abantu biza kubitorana byo mu muryango wawe abakobwa bakenye ntibazigera bongera kuja kuba bisigura rero ko amategeko y'igihugu aremerera abana bose ko bangana ku muvyeyi ni ukuvuga ibyo umuvyeyi aronde yategerezwa kubibagaburira bangana mugabe ibyo umuvyeyi yaharazwe na basekuru by'umuryango ntibategerezwa kungana kuko ntibizogumya abazosigara mu muryango nyene ayo mategeko
aho birihe iryo tegeko riri mu itegeko kuki basukiranye abakobwa nabo barijana umuhungu abahungu ari babiri abakobwa ntabijana basanga agatanga nshaka kumenya iyo byavuye kugira ngo abakobwa baze gusukirana umugabo agatanga indwara hariho abahura ubugeni bubaka cyangwa bakabyara iwabo ariho bagwije abana bari mu ibarabara kubera bataronse iyo bakora umukobwa byari iwabo akaburirwa mu bahungu sawa rindi mugasi bose babiguba oya ni bose kuko ni itegeko kandi niyo arongo aragaruka itegeko ryanditse niyo arongo we iyo agarutse umukobwa umusaza we niwe amwakira cyangwa umukobwa yabyariye iwabo asaturirwa mu bahungu ibyo ntibizwi jewe rero ndashaka kumenya igituma badusukiranije muri ako gapande hanyuma iyo umukobwa abyariye iwabo cyangwa akagira akava bikamunanira kubaka ingo zikamunanira aragaruka dufate uwacikiye ntabwo aharurwa mu babo ategerezwa kuza kuguma iwabo agatorana iwabo ubwo nzego rifasha ati ubwo agarukana iwabo atorana mu bana mu byo ababyeyi babo cyane ubwabo bisanzwe yoza gusaba ku bijyanye n'iby'umuryango n'itongo ry'umuryango nyakubahwa moderateri mwebwe muriko muritiranya ibintu mu bisanzwe iyo bavuze gutorana heritage ibyo bintu byo ngo basokuru ngo bagize ibi ibyo nta birimo aho hatorana ibintu umuntu umuryango abafise umuntu amategeko batorana munyumvirize neza ibyo abafise tutaravye ngo yabikuye hariya ngo yabikuye hariya naho byo bari byo yaguze naho yari amafaranga ari kuri konti cyangwa inka afise ibyo byose bitegereza kuja mu bintu uwo ya famiye bifite mu gutorana rero byari kuba byiza iyo abafise abana 8 iyo bafise abana 10 iyo bafise abana 2 bose bahagira pakirani nico cyonyene gikenewe rero ngo ngurumva ngo byavuye kwa sekuru byavuye kwande ibyo ntibikenewe wanashaka abantu bakeneye kubyumva ne matungo umupapa canke umumama umuryango w'umukobwa niyagiye sibyo mu mategeko y'u Burundi bakubwira ati uhevye so na nyoko uhevye ababyeyi uragiye kubaka umuryango wawe ufatanye akaramata n'umugabo wawe bizikura neza umugabo niko bimeze umugabo rero iwabo bamubwira gusohoka mu nzu ya se na nyina mugabo atuma iwabo aguma mu rugo aguma mu rugo umugabo wese amuha amatungo akamusohora akamushyiraho mugabo mu muryango nyine mugabo umukobwa imbere y'amategeko none ibyo so yamuhaye so wawe yahaye ibyo so yarondeye ibyo soko yahaye so ni bya soko urabona ni ibintu bya soko muko soko arashaka kabisa icyo kimenye none ngeze bavuye ikibazo aho kiri ngaho ikibazo kiri uko iyo aronye niyo aba agiye kubaka iyo azotorana agaruka gutorana iyo yubatse reka twumvikane yego tuvuge duhaze bene ubundi wewe umuhungu uri muramuka n'umukobwa wewe uzatora ibyo muratora siko muratora batora batora hanyuma aragiye kurongorwa kwa Jean Paul arasanga ibyo tuzi jewe namwe byiwe tushira wewe ni warongora ujya n'umugore wawe urongoye iwawe ni atoranye nimushaka mutari bakenye ndongo yiwe wabo bakenye nawe tubanza tumenye amategeko y'igihugu atacashobora kuzana igihe rero amategeko yose agifise icyo avuga ku kintu kanaka tubahiriza amategeko ku kintu kanaka hanyuma niyaba arayazohinda tuzobyiga twicare hamwe turabe ko twige yuko ibijyanye wewe umugabo byanditse cyangwa wowe bakubye abana b'abakobwa mubyara abana b'abahungu
yabyaye abana b'abakobwa itongo rya soko yampaye jewe mu gihe bariko basaturira jewe umuhungu ni ukuvuga jewe ni naba ntakira abakobwa bose baragiye itongo ryegukira abakobwa bose ariko mu gihe jewe ntihari itongo ntiriba ari iry'abakobwa riba ari iry'abahungu jewe kuko ni ryaso mugabiro amatungo yose mfise ntugende muri sentare wewe ugenda usaba ati hagati y'abakobwa n'abahungu tuze kubasaturira barakubaza tubasaturira itongo ry'umuheto cyangwa tubasaturira itongo ry'umuryango bamaze kumva itongo ry'umuheto umukobwa n'umuhungu bose baranga imbere y'amategeko ni ukuvuga pari zose baza kuronka kubera iki ni itongo ise yarondeye aronderera abantu